Ndizera ko mumeze neza abo muri hirya hatandukanye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Nanone n'umwanya w'amakuru ariko aravurwa cane hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twarababwiye umugambi wa Ndayishimiye wo kubogoza gukura mu mabanga bamwe mu bategetsi bakomeye bikaba vyatanguye. Twarababwiye ko hazaba harimwo bamwe mu bari mu bibanza bikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakazaba harimwo abashikiranganji abatari bake. Rero twabashikirije amakuru twari dufise ivyemezo. Kuri ubu Perezida Ndayishimiye atanguye gushira mu ngiro uyo mugambi wiwe. Hari abategetsi babiri Perezida Ndayishimiye ahejeje kubogoza, turaza kuraba abo ngabo bakaba barimwo umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega, akaba harimwo kandi n'umuyobozi cyangwa se yabogoje umuyobozi mukuru ajejwe ikigega ca leta. Ivyo turaza kubigaruka ko kumwe n'abandi bategetsi Perezida Ndayishimiye ashobora kubogoza mu gihe ca vuba cane, ndetse tuze no kuraba bamwe mu bashikiranganji bari kuri liste ya Perezida Ndayishimiye bagiye gukugwa mu mabanga, bamwe bagasubirizwa canke se bagahabwa ibindi ibibanza. Ndabaramukije mwese aho mutwumviriza muherereye, nizere ko mwafyonze kuri subscribe, nawe utarayifyondako kano nakaryo keza kukugira umanuke musi no video uraba handitse ijambo s'abonner. Nimukoresha igifaransa ufyondeko, nayo ukoresha icongereza uraraba handitse ijambo subscribe maze ufyondeko. Ku banywanyi bacu mutwumviriza muri ngaha mu Burundi mwese ndabahaye ikaze cane, turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Kuba twumviriza muri mu bihugu vy'ababanyi nawe wenyene ndakuramukije cane, ndahaye ikaze nanakenguruka. Ku banywanyi bacu muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza muri ku migabane y'amakungu ya kure, abari muri Amerika, Buraya, Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye, mwese ibihe vyiza nivyo ndabipfurije. Wo kwibaza niki catumye Perezida Ndayishimiye avana mu mabanga akabogoza bamwe mu bategetsi ngaha mu Burundi? Hari ivyo bagirizwa bikomeye cane duhejeje gutahura. Amatohoza ndetse n'amakuru ariko aravurwa cane akaba yerekana ibitari bike abo bategetsi vyatumye babogozwa. Muri ano makuru turaza kugaruka ku zindi nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa hirya nino ngaha mu Burundi, yoba inkuru zirabana na politike ndetse tunarabira hamwe izirabana n'umutekano. Ariko imbere yuko tuyatangura mw'idonido, reka tubanze dutangurire kuri no nkuru. Perezida Ndayishimiye Varisito akaba yarayabogoje umuyobozi mukuru ajejwe ikigega ca leta programmation et budget. Uyo nawe akaba atawundi, akaba yitwa Christian Kwizera, akaba amwagiriza ivyaha vy'agahoberabunwa. Bimwe muri vyo twabashije gutohoza bikaba birimwo yuko ngo afise inyifato, iyo nyifato ikaba ishobora no konona ishusho y'u Burundi nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Ingingo kandi y'umukuru w'igihugu ntitomora neza izo nyifato izarizo zatumye uyu muyobozi Christian Kwizera, umuyobozi mukuru ajejwe ikigega ca leta, abogozwa. Gusa mu makuru dufise twabashije kurondera kaba harimwo havuga ko iyo Christian Kwizera ngo yoba asanganywe amadolari y'amanyamerika umurengera mu nzu yiwe. Bongera kandi babona barabonye amadolari amamiliyaridi atari make yaciye kuri konte yiwe muri banki, akarungikirwa bamwe rero mu bafatwa nk'abahabara biwe nk'uko amakuru avurwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi avyerekana. Avugwa kandi ngo nk'umuntu yari afise ubuzima burengeye kure umushahara ahembwa, ngivyo navyo bikaba biri mu vyo vyatumye abogozwa. Ivyo vyagirizwa kandi bikaba bibaye mu gihe Perezida Ndayishimiye hari abandi
bategetsi yakurikijeho nabo turaza kubamenya, kandi hakaba hari n'urundi rutonde rurerure turi bugaruke ko ku bantu bagiye kubogozwa bidatevye. Ivyo bibaye ari ukuri rero birakwiye yuko yojanwa mu butungane, ariko kandi akaba yoba n'akarorero cane cane ko ngo mu bategetsi ba CNDD-FDD uhereye mu bajenerali habaye amatohoza hosigara baki cyane, hamwe rero ngo bohanigwa bene ayo makosa ngo kuko abayakora ari benshi. Perezida Ndayishimiye rero abatari bake bakaba bashima iyo ngingo, ariko ngakaba asabwa kurabira hafi cane n'ibiriko birabera muri leta yiwe, gutyo rero ngo ntihabeho nyagukira ndetse na nyagupfa mu guhana abonona amatungo ya leta. Uyundi yaraye avugujwe n'umukuru w'igihugu nawe na wundi ni uwitwa Victor Rurakengereza. Uyo Victor Rurakengereza akaba arongoye canke se arongoye ubuyobozi bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega. Itegeko rero rimukura mu mabanga rikaba rivuga ko ubunebwe bw'uyu mutegetsi ngo bwica imigambi ya leta, kandi ngo bushobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu. Muri ino ndwi rero Perezida Ndayishimiye akaba yaragabishije abarongoye amasosiyete ya leta ngo batungishwa nayo mashirahamwe kurusha abanyagihugu agenewe. Ijambo rero rirahambaye hamwe ryoshigwa mu ngiro. Mu bandi bagaruka ko cane bashobora gukugwa mu bibanza kubogozwa harimo abashikiranganji ndetse n'abandi bantu bakomeye muri leta. Ndayishimiye Varisito bivugwa yuko batunzwe n'ibiturire ndetse no gukora ibikorwa vy'agahoberabunwa, ariko ivyo bikorwa bikanyegezwa. Amakuru dufise nuko mu bashikiranganji abashika kuri 5 boba bari kuri liste y'umukuru w'igihugu, bikazokwigwa ko n'inama shikiranganji ndetse n'abandi bategetsi bafatanyije gutwara Burundi. Gusa hakaba hari impungenge yuko Perezida Ndayishimiye kuvana kubogoza abo bashikiranganji vyo mubera ingorane, kuko harimo abashikiranganji bakomeye cane kandi bafise ijambo gusumvya nawe ubwiwe, ngo kuko ingingo zitari nke afata Perezida Ndayishimiye izo ngingo zitemezwa canke zishigwe mu ngiro abo bantu batabigizemwo uruhara. Abo bantu kandi barimwo n'abajenerali baravurwa mu mabi atandukanye, birimwo n'urudandazwa rw'abigeme n'abakenyezi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bivuga yuko ngo bakura amadolari atari make muri ivyo bikorwa. Bikavurwa yuko rero ngo ari navyo bituma urwo rudandazwa rudahagarikwa, ngo narirya biboneka ko abo bantu bajanwa mu bihugu vy'Abarabu, kuvuga bigeme n'abakenyezi baba bari mu rudandazwa rw'abantu bikorwa n'abategetsi, kuko baba bafise ivyangombwa vy'ukuri vyatanzwe n'inzego za leta. Gutyo rero ngo abo bantu baba bifisemwo uruhara kandi bagafasha mu kugira ivyo bikorwa vyose bikogwe, kandi bashikanwe mu bihugu vy'Abarabu baba bagiye kudandazwa ndetse gukoreshwa ibikorwa birimwo ibikorwa vyo gushurashuzwa, ubusambanyi ndetse n'ibindi bikorwa vyo gukorera abantu baba bafise amahera muri ivyo bihugu. Biravurwa ko rero kubona Perezida Ndayishimiye afise bamwe mu bihangange bavurwa mu bikorwa mwene ivyo vyoba ingorane kugira afate ingingo, iyo ngingo ishigwe mu ngiro, ngo birashoboka ko abo bari abajeje abari mu bibanza bito bitoyi Perezida Ndayishimiye ashobora kubabogoza bigakunda, ariko ivyo bihangange bikuru ntago vyomworohera kugira abibogoza bivane mu mabanga, kuko ngo birafise ijambo gusumvya nawe ubwiwe, kandi ngo birakorana cane. Gutyo rero ngo abo bato batoya nibo bazobigenderamwo gusa, mu gihe abandi bakora ivy'agahoberabunwa, ivyaha bikomeye, bobo ngo ari bandakogwa ko abihweza ibintu n'ibindi. Rero bakabona ko Perezida Ndayishimiye kuba asumvya
ubushobozi ndetse asumvwa ijambo na bamwe mu bo bakorana muri leta yiwe bigoranye kugira abantu bakora mwene ivyo bikorwa bashobore guhagarikwa. Mu makuru yacu rero ataha turaza kugaruka ku mazina ya bamwe muri abo bashikiranganje bashika kuri 5 bari kuri list ya Ndayishimiye Varisito bashobora kubuguzwa igihe cyari cyose. Ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe none abasi igihugu ntimwabonye iyo bace baruhukira. Imana yacivuga iti sawa banza mujinze hanyuma nimwiyumvira ko muri abarundi muzoheza mugaruke. None ubu numva neza yuko bariko baravuga bati sure mu gihugu cyaje cy'amavukiro. Muri buku umwana w'icangazi yaragiye afata itora rwagiwe ngo jego nzobaho ngo ngane na papa ngo nzocagana na papa reka rero ngende kwirira nezerwe kuko papa aratunze yampaye gwanje. Mugabo ukeye kabiri yarakenye arakena gushikaho yifuza ko yosangira n'ingurube. Achatagwa kwiyumvira ati aha jewe ndiko niyumvira gusangira n'ingurube abashumba ba data bariko barya neza cyane nanje raba ingene bimeze. Acafata inginga ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndabubwire nti naramenje naracumuye ko mwijuru nongera ngo cumurako kuko ucumuye ku muvyeyi ubucumuye no ku Mana. Hajye ucumuye ku Burundi ubucumuye no ku Mana. Ugahemukira Burundi ubuhemukiye Imana. Imana nayo irakubaza. Imana irakubaza. Hanyuma rero nabo iyo bicaye baravuga bati ndakumbuye Burundi ndakumbuye Burundi. Ehera ingene abarundi bariko bararya kumbati n'abarundi bariko bararya gateke n'abarundi bariko barotsa akajumpu n'abarundi bariko barinywera kagwa n'impeke nanje ino samira isazi kumenyo. None jewe nkenyere nicare muri aya makungu reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu. Nico ntibanje nsambwira abarundi ingo nta kindi gihugu na kimwe uzoronka citwa Burundi kandi n'abazoguhubura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye mu bwene gihugu bw'Ububirigi bazobavuga ngo Umubirigi yamuka i Burundi. Ntibazokwiga bavuga ngo Umubirigi yamuka i Burundi. Nukuvuza ko muri Umurundi akaraga kawe Imana yakuremye n'Umurundi uzokwa muri Umurundi igihugu cawe n'Uburundi nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi. Kw'isi nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi. Hari habo mbona bariko bafata inzira bigira muri Canada umenga baritahiye iwabo. Bazokwa babitwa abarundi baba muri Canada. Uburundi buzoguma bubahomyeko nta kamaro kahari ko gutuka Burundi kuko impera n'imperuka urafise igisanira i Burundi. Naho uzotuka Burundi umenye ko muvyara we ari Burundi muvyara wa muvyara we ari Burundi. None uremeye mugabo ahari shetani ndababwira. Mwese muramwica muhiri wanyu mukabona iyo muri haziko. Ubu nuko twateye imbere tutakicara mu mbari ngo tuzunguruke. Kera rero twebwe tukira abana twarazunguruka iziko umuvyeyi yicaye ngaha agataba kubacira umugani. Nimwiyumvire nk'umwana umwe aciye agafata grenade agacayita mu ziko. Nimuvyiyumvire burya uteye grenade mu Burundi ni nko umwana ateye grenade mu ziko bari kuziko bicaye bose. None ikuyo grenade yica umurundi mwene wabo ugirisha kwica umuzungu. Mugabo umuzungu akabwira ngo tera grenade wanyu tera ibombi wanyu rasuwi wanyu ituwi wanyu ugaca wemera ngo nuko yaguhaye amahera.